IKIGO C2 ni ikigo gifise igikorwa hano mu Burundi cyo kwerekana ivyo byose byotuma havaho inzitizi zituma uno munsi hatabaho umurindi ushimishije wo gutanga akazi canke mu bijanye n'ubukene bikagabanuka kuko mu bihugu byose hariho ubukene n'ivyo ariko hariho inyinshi zizo ntambamye zituma abantu baguma bari mu bukene. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Mbega aho Burundi buhagaze no munsi mu bijanye n'umwidegemvyo mu by'ubutunzi bihagaze gute? Mwabonye yuko haba muri iki muri aka karere kiwacu kibiyaga bya Afrika Yubuseruko Uburundi buzi inyuma twisunze ibindi bihugu mu bijanye no Kworosha uwo mwidegemvyo. Uti rero biva kuki? Biva ku bijanye n'amatagisi kumbure menshi asabwa abo bantu, bigagira bati kugira ngo uyu muntu nimba no munsi bije y'igihugu idusaba kumbure amatagisi menshi n'amakori menshi kugira ngo bije y'igihugu ishoboke, muri uwo mwanya twategerezwa nka entreprise canke nk'abantrepreneur gutanga akazi uwo mwanya nyene amafaranga twari gutanga canke twari gukoresha mu gutanga akazi tuca tuyarungika hehe mu kuriha amatagisi n'amakori usanga leta idusaba biciye mu migambi y'iterambere. Hanyuma ica kabiri naco gituma kumbure ako kazi kataboneka canke abo bantu bakorera inyuma y'amategeko ni kubera ko iyo amashirahamwe canke abikorera utwabo bariko bakorera mu gihugu hanyuma muri ico gihugu hakaza politike zibumvisha yuko canke zibasaba yuko kugira ngo utanga akazi hariho ibintu utegeza gukora bijanye n'impapuro, uteza kurondera impapuro, uteza gutanga amafaranga, kandi ivyo bintu byose bigagutwara umwanya muniniya. Ivyo bintu bitatu rero bigiye hamwe, umwanya, impapuro n'amafaranga, biratuma wa muntu yategeza gutanga akazi biciye mu mategeko agira ati kugira ngo ndaguha akazi wemera utemera ushaka ko dukorana nuze kore utansavye ibipapuro byose, utavyemeye nuyibandanize kurondera akazi ahandi. Ivyo rero bigatuma yuko wa muntu ashobora ategeza gutanga akazi ariko atanga akazi bidaciye mu mategeko. Hanyuma naho murazi ko umurindi w'ubukene haba muri Afrika na cyane mu Burundi ubukene burahari. Iyo ubukene buhari rero umuntu aremera niba atatiza kwemera ugasanga kakorera inyuma y'amategeko. Umuko gukorera inyuma y'amategeko rero nk'umukozi asanzwe agira ati reka jewe mfume ndondera ayagafu yo ku munsi nayo ibindi birimenya, ariko muri uko gukorera inyuma y'amategeko hariho intambamyi nyinshi cyane zingaruka mbi ku muryango wiwe, kuri we no ku muryango wiwe ndetse no ku gihugu nca zigaragara. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika.